twisunze ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo zaryo z'ijana na 79 n'ijana na 90 kuno munsi wa gatanu igerekerezo rya 30 gitugutu umwaka wa 2020 inama nkenguzamateka ya Repubulika y'u Burundi irashashe kugira ngo isozere icese ibikorwa by'isasa risanzwe rya Myandagaro twari tumazemwo amezi 3. Muri kino kiringo turiko turasozera inama nkenguzamateka yaremeje amabwirizwa irongera iragenzura imirimo ya leta. Twaragendeye intara zitandukanye kugira ngo dutere intege abene gihugu mu mirimo myinshi bariko bararangura. Mu bijanye n'iyemezwa ry'amabwirizwa twisunze ingingo y'ijana na 87 twarishingiye ingingo zerekeye inama nkenguzamateka iringaniza ingene inama nkenguzamateka iringaniza n'ingene irangura imirimo ijejwe. Hubarihirijwe ingingo y'ijana na 63 n'ibwirizwa shingiro rigenga igihugu cacu Burundi iteganya ko inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka zemeza amabwirizwa kandi zikagenzura ibikorwa vya leta. Twaremeje integuro z'amabwirizwa 7 ku nteguro 16 leta yaturungikiye. Izo nteguro twemeje nizi zikurikira: ya mbere integuro y'ibwirizwa ryerekeye amakori ku nyungu canke ubundi buryo bwinjijwe. Ya kabiri integuro y'ibwirizwa ryerekeye itagisi nyongera agaciro. Ya gatatu ni integuro y'ibwirizwa riringaniza ingene amakori n'ubundi buryo butari amakori butozwa. Ya kane ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/22 ryo kwa 30 Kigarama umwaka wa 2011 riringaniza gushasha inyigisho za kaminuza mu Burundi. Ya gatanu integuro y'ibwirizwa ryerekeye igitabo c'amategeko agenga akazi mu Burundi. Ya gatandatu ni integuro y'ibwirizwa rishinga urwego rugenzura isoko ry'imitahe mu Burundi. Hanyuma igindwi ni integuro y'ibwirizwa risubiramwo ibwirizwa nimero 1/8 ryo kwa 28 Mukiza umwaka wa 2011 riringaniza intwaro mu Burundi. Mu bijanye no kugenzura imirimo ya leta kwigenekezo ya 29 gitugutu umwaka wa 2020 twisunze ibitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro mu ngingo ryayo y'ijana na 68 twaritavye ibikorwa vy'ikoraniro ryaduhuje n'abagize inama nshingamateka. Muri iryo koraniro leta yari iramutse ishikiriza inama nshingamateka na nkenguzamateka imigambi yiyemeje kurangurira bene gihugu mu kiringo c'umwaka wa 2020 ushira umwaka 2021. Mu bijanye no kugendera intara z'igihugu twaragendeye bene gihugu mu ntara za Bujumbura, Karusi, Rumonge na Ruyigi. Aho se twarifatikanije n'abene gihugu mu bikorwa by'iterambere bariko bararangura haba mu nyubako z'amashure canke aho babura amatari bazokorera. Aho bose twasanze ku kivi twarabateye intege turongera turaterera ibikorwa bariko bararangura. Twarabararikiye gukomeza amahoro n'umutekano, gukunda ibikorwa, kugwanya ubunebwe, gukingira ibidukikije, gushira mu ngiro impanuro n'ingingo za leta y'u Burundi mu ntumbero kwirinda no kugwanya ikiza ca COVID-19, kwitabira irima ry'agatasi kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko uronke amafaranga nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndayishimiyama abiduhimiriza. Turashimiye banyakubahwa abakenguzamateka ingene mwagumye hafi y'ababatoye tukabasaba gukomeza iyo ngendo. Kwigenekezo ya 13 gitugutu
umwaka wa 2020 twarifatikanije n'abarundi mu rubanza rwo kwibuka imyaka 59 iheze incungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Kwigenekezo ya 2021 Gitugutu no mwaka twaritavye ibikorwa byo kwibuka imyaka 27 iheze incungu ya demokrasi nyene cyubahiro President Melchior Ndadaye agandaguwe. Ku magenekerezo ya 16 na 17 Gitugutu umwaka wa 2020 twarishikiye mu ntara za Rumonge n'Amakamba aho umugwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi wari umaze iminsi uriko urarangurira ubutumwa bwo kurondera ibisigarira vy'abarundi batawe mu binogo rusangi mu rwimo rwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972. Ivyo twiboneye birateye agahinda. Abantu benshi barishwe, ababishe baranigiye mu menshi amahoro, umutekano n'iterambere by'igihugu, kuko abatawe muri ivyo binogo bari inguvu z'igihugu zari guteza imbere Uburundi bwacu. Turakeje umugwi Severe ku ntambwe watweretse umaze gushikako hamwe nabo dusangiye amabanga mu nama nkenguzamateka. Tuzokwegera leta tuyisabe ko yobandanya ishigikira umugwi Severe mu kuronsa uburyo bwo kurangura ubutumwa igihugu cyawushinze. Mu bijanye n'imigenderanire turamshimishwa n'urugendo ubuserukira igihugu ca Kenya hano mu gihugu cacu yatunganije mu nama nkenguzamateka. Turakenguruka ivyo twayaze muri uwo mubonano. Muri vyo hakaba harimo gukomeza ubucuti n'imigenderanire hagati y'inama nkenguzamateka ya Kenya n'inama nkenguzamateka y'u Burundi. Twaritavye kandi ibikorwa vy'ihuriro by'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique byatunganijwe hakoresheje ubuhinga bwa none aribwo video conference. Muri ivyo bikorwa tukaba twaserukiwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka, naco gituma no mutamubona baracari muri ivyo bikorwa, bari kumwe na Honorable Gasunzu Pascal. Turakengurukiye leta y'u Burundi yaduhaye ikibanza twakoreyemwo ico gikorwa, tukadudakekeranya ko no mu misi iza izokongera kuturonsa ico kibanza mu gihe ikiza coronavirus kitazoba kiratuzwa ngo amanama atunganywe uko yahora aringanizwa. Uburuko dutanguye tubasabe buze butubere akaryo ko kubandanya kwegera abenegihugu kugira ngo twumvirize ivyifuzo vyabo, tumenye neza ivyo bagona, tubahe inyishu zibereye ku mwitwarariko bazodushikiriza. Ivyo tutazoronkera inyishu tuzobibashikanire aho hose hafatirwa ingingo. Ikigira kabiri, tuze dukomeze igikorwa cyo guhimiriza abenegihugu ngo bahindure ingendo, bijukire ibikorwa biteza imbere, bongere bateze imbere igihugu cabibarutse, tutibagiye no kubahimiriza ngo bakingire ibidukikije. Kigira gatatu, tuze tubandanye imirimo yo gukomeza kunga ubucuti n'izindi nama nkenguzamateka n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu duhurikiyemo.